Itorero ry'Imana ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ku mazina yanje nitwa Sengiyumva Françoise Sirnoni Fanny. Ndashimiye Imana yo muri Repentance ku muvyeyi wa hano. Umunsi naje sinashobora guhagarara, sinashobora no gutambuka. Ukuguru kwajeje amazi kwaraboze nuko batashoboye kubishira kuri ekra babereka ingene nari imeze. Abasenzi ba hano groupe ya intercession Imana ibahezagire cyane ibongera imbaraga amavuta menshi buri munsi y'amavuta y'umuvugishwa y'umuvyeyi wa hano. Ndashimiye Imana yo mwijuru gitangaza yankoreye kugenda kwa muganga. Abantu b'Imana birababaza bikabwirwa ko udashobora kuvugwa ahubwo uzocibwa ukuguru. Waryamye ukomeye ugasanga ukuguru kose kwaboze, ukumva inyama zose zaboze. Kubona mpagaze hano navuze ati Imana kugitangaza wankoreye nije muri Repentance. Nari mfise ishengero nsengeramo ariko ico gihe nsanga umuvyeyi waho si hari. Umuntu twahuye kuri iyo hopitale nari ngiyemwo narabonye n'umukristo wa hano arambwira ati ngomba ndaguhe adresse uzugende kumutakura kuri witi uzosangaho umuvyeyi azogusengera uzova ukize. Siniyumviriye abantu shengero ry'Imana giza ngo ndindire kugenda ku muvyeyi wacu aho nasengera. Navuze ati ubu ni marayika Imana inzaniye ahanyene buce ngende. Bwarakeye ndaza uyu muvyeyi mubona Imana imuhangaze ibongera amavuta menshi. Muvyeyi mwiza Imana ikugirire neza izokwicaze mu ruhande rwayo kandi kongera amavuta ushishikare gukorera itorero ry'Imana agushize imbere. Uzoba ari imbere wese nagomba mbwire ku mahezo sosiyo bahari wese yazaba ari azoikwiringira Imana. Imana nabonye ikora ibikomeye. Imana mpagaze ukabana umunashobora no gusimbuka. Ubu ngomba mwerekane gato ngomba ndabereke ubu abari hafi baraba ingene ukuguru kumeze zanyama ingene vyagenze. Imana ingitangaza yakoze. Umuntu wese yizera iyo Mana murabe gato kamere gato. Ari capable afise power y'ukuzura ibyaboze akabiha ubuzima. Ahabwe icubahiro umwami w'abami washoboye gukoresha umuvyeyi wo muri Repentance akankorera igitangaza akansengera. Groupe ya intercession ntibigeze baryama bansengera ijoro n'umurango. Nabavuga butumwa n'abasenzi batandukanye bagiye baza bakankorera no mu rugo aho nari kuko hageze igihe nasubira gutambuka ngo ngere hano. Nkamubwira ati ntabwo nshoboye kuza ariko byari biteye ubwoba. Twaguza amaga kuko twaratinya umubiri wose wari nyama. Amazi ashize ukuguru ngaha amazi yaratemba. Tugura amaga abasenzi bambara amaga. Baterura ku ntebe yaje afise ububabare buteye ubwoba yihebuye mu rwego ruteye ubwoba. Ndamubwira ati madamu humura uzokira nije ndabikwemereye nije ndabyizeye ntuzopfa ugiye gukira. Naramurungitse ku baganga biranga. Iyo bari bamurungitse iyo yari ari umuganga niwe yamurungitse anatigenda aho hantu. Bukeye ndamurungika handi ndiyumvira ahantu yonje ndabirungikira n'umudokteri hano arabifise. Arambwira ati sindabibona ibyo bintu mujane kwa muganga yihuta. Ndamubwira ati mbe woja kwa aja kuri semuseka. Umudokteri aramubwira ati aho hantu nta kindi gikwiye n'amasengesho ku bwacu nta kindi kintu twogufasha. Amubwira ati aha n'amaraso ntakigendagenda yarahagaze. ariko Imana izitabura ingene ibigenza. Haleluya.
ishusho ibyapfuye bikaba bikabiha ubuzima. Ariko Mana namubwiye ngo tekana w'amahoro, nzogusengera. Twasengeye n'abandi barutaho, abari baraboze mu mutwe bava amashira yonyene n'amaraso, amakanwa kose. Dr. aramuzi, imitsi yacitse mu mutwe, sikanera yerekanye ko imitsi yacitse, atavuga atagira, yaraje ngaha arakira, aba muzima. Haleluya. Nagomba ndababwira ngo mwiki kibanza kiri mu Imana, ndabizi neza ko nawe Imana yahuye n'uwo ugiye guhura nawe uyu munsi. Nababwiye ngo uyu munsi hari visite y'ijuru. Tera haleluya. Ndanezerewe kukubona. Bena, ndishimye muvyeyi wanje. Amen. Kandi Imana iguhezagire. Kuko navuze Imana ikongera amavuta ikugeze kurundi rugezo. Haleluya. Kugira isi yose izagutangarira. Amen. Amen. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu. Hezagirwa na data wa twese. Haleluya, shengero ry'Imana. Je nukuri mbaye ndashima Imana kuba mpagaze hano hantu. Jewe naje ngaha aye mfise umutwaro ukomeye umufasha wanje. Naraje ngaha ndushe ndemerewe. Humura, Imana n'umwizigirwa. Na wadiakoni munaikara tu munaangalia. Ndushe ndemerewe. Ndashikira umuvyeyi wanje Yesu. Arambwira ati humura, umufasha wawe siwe arafise ibitaro biri muri we. Jewe abana batandatu n'umwana mbuze agira ndwi. Kugera mwabo bana sinari bwabona ndiye n'ikinuma dushwanye n'umufasha wanje. Ariko harageze igihe jewe muri iyi minsi mvuze ijambo yahaguruka akankubita akambwira ati ndakwica nje mu mpimba. Nkamubwira nti none je ndiko nziriki, ahubwo rero navuga agahaguruka akankubita. Ndavuga nti burya rero wewe si uri kurankubita, ahubwo n'ikintu kiri muri wewe, kuko yaraguye ari mu Pentegoti nyene. Jewe nukuri Imana imuhezagire mama Ninete niweza muhira asengera mu rugo iwacu. Cyagagura iby'Imana yakoze rero ubu kugeza ubu. Jewe ubu uye ndashima Imana, ubu jewe turumvikana. Jewe ubu uye naraje umukozi w'Imana arasenga, Imana arasengera n'amazi, aravuga ati amazi yajane muhira nivyakunda ko yanwa bizogenda neza. Jewe ubu uye turazana mu masengesho, mbere n'ubu uye ari ngaha. Haleluya. Ndashima Imana cyane kuko ubu yarakorera ibikorwa by'Imana neza. Ikigira 10 aravuga ati mama anje ntitucibagire kuko yadukuye habi. Mu babanyi bari twengera bakavuga ati none bajya abantu ko kare batahora bashwana ubu bashwana nibiki. Size umuntu yavuze ati mwege ngira babaroze. Ndavuga ni nukuri nzogenda muri repentance hari amahoro. Imana yankirije umwana agwaye inkorora mu usengera ku telefone arakira. Ni nubu uyi byose ibyo bizonanirwa Imana izobinkorera. Ndashima Imana ubu mu rugo turasenga tugakorana n'abana na muramwanje bose barakijijwe. Nukuri ubu turazanana n'ubu bari ngaha. Imana imuhezagire umuvyeyi wacu. Mana nukuri Imana imugirire neza n'umuryango wiwe. Amashi menshi ku mwami Yesu. Yesu nashimwe. Haleluya. Nanje mpagaze ngaha nshimira Imana ya repentance, nshimira Imana yanzanye mwiri shengero. Yesu nashimwe. Jewe dimanche pastor umwungere wacu yaravuze ku kintu kijanye n'ikimazi. Candagena ndiyumvira ndavuga ati jewe kuwa kabiri nzotwara ikimazi. Burya nararyamye kuwa mbere mwijoro nko mu masambiri hari hakiri kare sinari bwafungure. Hanyuma ncamba ndavugana n'umugabo kuri telefone turaganira turiko turayaga.
ca numva impwemu ziriko ziramvamwo, ndamubwira ati jewe umutima uramfashe impwemu ziramvuyemo, ngo none ubaye iki? Navyo nzi je numva impwemu zimvuyemo. Burya nagiye gusanga itelefone yatakaye ku matera, naryamye ntazi yondi, kuva 2:00 nongeye gutora ubwenge 5:00 z'ijoro. Ngize ndaraba ku itelefone nsanga pastor umwungere wanje yandondeye harimo amapere menshi, sanga umutware wanje yandondeye harimo amapere menshi. Ngiye kumva numva ku mabati bariko barateraho amabati abantu b'ababanyi, ndavuga ibintu nibiki. Niho naca telefone umugabo ndamubaza, arambwira ngo we twaherutse tuganira, Imana niyo ikugarukanye. Tuvuga ati Yesu we, nca ndatelefona mwungere arambwira ati ni Imana yonyene ikugarukanye, we wari wapfuye. Rero ndashimiye Imana n'ukuri ko yankuye mu rupfu, aho abarozi bashaka kunshira ku Imana yandokoye n'ukuri, kuko naraje no ngaha ku munsi wa kabiri nzanye ico kimazi ndavyibuka, nicaye hariya sinamenye ingene nahavuye, nagiye gutora ubwenge ndi hariya mu cumba c'amasengesho, abasenzi benshi nyene bankikuje bariko baransengera. Ndashimiye Imana ko yanyongeye imisi amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Imana imaho umugisha, shiraho Imana imaho umugisha. Uyu nawe ni Imana yaramwongeye imisi, no ku munsi wa kabiri umunsi waza kubona Imana yaramushikanye ngaha n'ibintu twamusengeye hafi umunsi wose kugira asubire kugira ubwenge. Tuduze icubahiro c'umwami Yesu. Ivyo bakwipfuriza sivyo bazobona, bazogenda babona ubabanaho. Haleluya! Ndabasabye munkomere abashimana cyagagura yanyanga imisi yo kubaho ivy'Imana yakoze. Imana yankoreye itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu, naje ngaha nibungenze imbanyi yangira nka kuvuga ati bakuvuka mu gihe cyo kuvuka, iranka gucurama tura telefona mwungera cyo mugati ntangorane bizogenda neza. Twarabikoze ko yahejindwe subiye muri ko gafa mugati biragimeze neza, byagenze neza. Twayindira ko ndizovuka turabura, hageze ko ngenda cenda vuga ati bakabwuma subije ngo subira inyuma, nkasubira inyuma bikanka. Burya rero cyo gihe ngenda kwa muganga cambwiye ati wewe guma ngaha anki tugutera ibise. Burya waragerageje kuntera imiti itandukanye, ho kuja mwibitse kumfata bigace biza kunziba amaso. Ndandikira audio munge mbona ntanyishuye kuba ntibyabasha kubona ko mbona muri telefone, nkibaza ngo ntiyanyishuye kume yabibonye kera. Burya nyene nyuma y'isaha niho byatangura kumfata, nubundi biranka umwana kavuka, barambwira ati umwana yageze kavuka mugabo birasi, baganga bose barakorakurana biranka. Niho naciye telefone umugaca bwa telefone Regina arasenga just nainda bityo ko biraba umwana aranga kuvuka. Mu nyuma abaganga baje gukorakurana bose, niyo umwana yaca barayinyicira ko ngaha sinzi ko mama pisi ndashaka kumucira ko ngabigakunda, mugaje barafata kuko yageze igihe ntakibabara byose ntanakimwe ntumva. Rumva umwana rero kukanyuma ndavuga ati Imana ntimwemere ko basangira nkitamba ku muvyimba jewe hani riko muri repentance imisose nta mvye nduma yaguye muri repentance n'umunsi ngenda imesi mazeyo. Imana irafasha rero mbona umwana arasohotse. Dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo kw'Imana yabikoze. Muganga ati burya rero umwana wawe uruzoga intago afise avuze ati uruzoga afise akazoga afise n'akamenyetso isimbizo y'amaseko, nico gituma gira umwana byaseko asohoka. Mugati Imana kumwe gitangaza n'ubundi mwangene mu bigenza. Rero ndashimiye ayo n'amasengesho. Dukomera amashi umwami Yesu. Amasengesho yarakoze akora ibitangaza. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi nongeye gushima Imana kuba mpagaze ndi muzima. Ndashima Imana ya hano, umuririmbyi niwe yaririmbye ngo gumamwo n'akagasura ni kubera Imana. Vuga ivy'Imana yakoze. Nanje ndashima Imana cyane ko Imana yampaye ikibondo, naje ngaha ndushe kandi ndemerewe. Mu bisanzwe ndi nikiziga ntanavuga ntanagira iki, baransengera barankurikirana kugeza ubu Imana irampa umwana, ntabwo byari byoroshe. Ndashimiye Regina yambaye hafi, ndashimiye abasenzi ba hano ntako batitanze kugira ngo bagwanirire ubuzima bwanje ngo basengere kuko ntivyari byoroshe. Wewe ni wewe wo mu Kinama? Ego. Cagihe? Ego. Uyu muntu yari yapfuye yarapfuye arashika afise inda, urumva arapfa. Baduhamagaye batubwira ngo umugabo we amara ati ngo yapfuye.
bamuzanye hano ari umupfu. Urumva umupfu kwa muganga byananiranye. Yesu ni ntahe nini cyane, ni nahe nini, nta nubwo yo nabivuga apana umunsi umwe, apana iminsi ibiri, apana iminsi itatu. Uyu yarapfuye arashikayo kandi afise inda. Yesu mwana w'Imana, ndatangaye. Tuduze cyubahiro cy'umwami Yesu, Imana iragahora ku ngoma. Sinarinzi rero ko ari wa mwana yavutse. Sawa kabisa, ndatangaye. Yesu nashimwe. Kandi nukuri iri shengero hari abantu baryumva ku matwi, ariko hano hantu hari Imana isura bapfuye. Harageze igihe ndabwira Imana ati Imana, uyu mwana wamusize mu nda kubera iki kugira azapfireye? Ubwanje sinanzi ko nzovyara uwo mwana, kuko harageze igihe nsenga mvuga ati Imana, basi mbabarira ungeze ku mezi 9, niyagera mpejije kwibaruka nzoce mfa ariko umwana asigara. Ndavuga ati na mama wanje yapfuye ahejeje kunyibaruka. Ndavuga ati basi nanje ngirira ubwo buntu, basi nzopfe mpejije kwibaruka umwana ndamusige. Ariko ndashima Imana cyane kuba mpagaze kandi n'umwana ariho. Ntabwo byari byoroshe, ndiko ndibaruka byaragumye, ndabura ibise byo kwibaruka. Ariko ndabwira Regina ati Regina, ndakwinginze ndonderera abasenzi bashobore kumfasha kuko ntivyoroshe, ndabura ibise. Ndagendayo hari ku munsi wa kabiri ngiye kwibaruka, nirirwa mu bise biranka. Umunsi ugira kabiri nirirwa mu bise, ariko hageze aho Imana ikora, Imana irampa umwana. Ntabwo byari byoroshe. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Iyi ntahe nini cyane yo itangura nitwova ngaha. Imana imuha umugisha mwinshi cyane. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe cyane. Nanje mpagaze ngaha nshima Imana kuko hari mu ijoro rya samedi, umwana yafashwe samedi rosisi, ndamujyana kwa muganga. Umwana yarembye cyane, baramupima bambwira ngo umwana agwaye ikirato. Ndavuga ati none nta birato, bambwiye ko agwaye ikirato. Ibirato byo mu izosi birabaho, ibirato biba mu maguru cyagagura. Baca baranyandikira imiti, ndagenda iyo miti ndayihiga, ndayibura ku mafarumasi menshi, ndayibura. Burya amwijoro dimanche umwana araremba, umwana acaba nk'igiti, aradadarara nyine amaboko aradadarara amera nk'igiti. Ndasenga ndavuga ati Mana, uyu mwana koko Imana yakoze. Burya mwijoro umushinga ntahe nawe yarabona, cyo namubwira ati umwana tugende gusenga bamusengere. Ati mu gatondo kare kare ushitseho baramusengera. Acha nambwira ati none kuri porotaye ko bugara urugurura gute? Ndavyuka ndagenda ndadodora, ndabura unyitaba kubera bisaba ko mabuja umwene urupangu ari we yugurura. Ndavuga ati ni munyugururira umwana. Muri make ubu yarakize rero. Umwana yarakize, naciye ndamuzana ngaha dimanche, sanga nta basenzi bahari, barambwira ngo rindira abasenzi. Umwana arongera aradadarara kandi canduga hari amwe etaje bambwiye ngo umusenzi ni yari, cyasanga ariko arasenga. Hamwe ariko arategura hajya hejuru cyarambwira ngo genda ubwira uriya mukozi w'Imana amusengere. Candaze ndamubwira ubu ntibirasubira rero. Ngiye kwa muganga bamupimye basanga ngo nta kirato agwaye, ubu yarakize. Nta kirato kibaho. Nishimira Imana. Byari hari umuntu yaramfitiye amafaranga, araza ndamwishyuza, ndamwishyuje arambwira ngo we nta bubasha ufite bwo kunyishyuza. Acaragenda arinjira mu panga catwara akadobo, acaragaruka acambwira ngo ndamwivye. Iyo ntahe nini cyane uri kurantevya ngomba nzana ibindi, mfise abantu benshi kuzunguruka gutyo. Navuga ati ncandanikira ntuza mwarimu Eric, ndamubwira ati jewe nsengera Imana intabare, bano bantu banyagirije telefone ko nayibivye kandi je nta telefone yabo natoye. Barambwira ngo bagiye kuzana abashingantahe kugeza uyu mwanya nino sahari kwa kane, abo bashingantahe ntabo ndabona. Imana yarakoze igikorwa. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe. Mwabavyeyi mwe mufise abana nta birato byo mu muhogo bibaho. Abo bantu muza murajana ngo bakababwira ngo bagwaye ibirato, ngo bagwaye ngo ubumondo, ngo bagwaye ngo ubufura, ngo bagwaye ibiki n'ibindi byinshi. Ibyo bintu nibibaho.
abatari nama nabivuze rimwe na rimwe muragenda mukabacisha imihogo bagahura n'ingorane abana bagahura n'ibibazo mukabajyana kwa muganga babatabaguye mu izosi imitsi yarandutse bamugaye ibyo birashobora gutuma umwana atazogira n'ubwenge barashobora gucagagura imitsi umwana akaba ikibazo kandi ugiye no kwa muganga uratinya kubivuga kuko uzi ibyo wakoze bakamuvura ibitari byo turabasabye s'il vous plaît abantu muri repentance umwana agwaye hariho aba specialist hari aba pediatri hari abantu bajejwe ibyo bintu jana abana kwa muganga hariho imiti ibivura ibyo byose Yesu abahezagire Yesu ashimwe je nanje nje gushima Imana kuvyiza nabonye hari ibintu byatujemo mu muryango tutari bwabone by'ibitangaza ejo bundi mu kwezi nyene twabonye umuryango tuvyara abana bafatanye tugeze Ingozi baratubwira bati bigere ntibikunda ko bavurirwa ngaho Ingozi baca bambwira bati none ukora akazi gake abana bafatanye babiri b'abahungu bavuze itariki 5 z'ukwezi kw'Icenda no kuvuga ko rero baca bambwira bati wewe rero tukurungika Igitega niho bashoboye kubavura ahandi bashoboye kubavura ni Bujumbura no kubavura canke no kubafatanura no kubabaga uko bafatanya ibigongo hanyuma bagaca babatandukanya nk'uko umwe hanyuma rero baca bandungika aho kuri Tanganyika keya ngo niho bashoboye kubivura no kuvuga ko rero baca barambwira bati we none urafise uburyo ko abantu basaba amafaranga menshi ndavuga nti Imana yo duha gusa agashikayo bazokira Imana izondihira twaramanutse dushitse gayi Bujumbura ca dushika mu bitaro nukuri sinovuga ngo hari ikintu kimwe twari dufise mu muryango ntitwishoboye ariko kubwo Imana dusenga haraje abantu baravuga bati tuzobarihira amafaranga ya muganga amen hanyuma ikindi naco dushima nuko abo bana babaze kuwa Mungu niho bababaga umwe ari ukwiwundi ari ukwiwe amashimeshe ku mwami Yesu kandi ni bazima bose barakomeye amashimeshe ku mwami Yesu nkongera nkashimira Regina nsengeye mu gishingo cy'aba bana batarababaga hanyuma nkaza numva abantu telefone bambwira bati babajanye mu ibagiro ntembere yo nsanga abana babatandukanije ubure kwa Mungu mvuye gusenga ngana naragiye ndaterura mwumwe ndamuraba nsanga ni sawa ariko ingorane zahabaye kubera bari bafatanye ibisusu basanze igisusu kimwe cyagiye kuri umwe ubundi nabo basanga ntaca afise Imana izokizana ivyo nta kigoye kuhora baca bafata rero babaga ku kuboko k'umwana umwe baca batera agasusu barongera agasusu kuwa tarafisa agasusu ivyo rero ndabishimira Imana amashimeshe ku mwami Yesu ndashima rero ko byagenze uko hanyuma nkaba ndiko ndasaba nshima nongera nsaba repentance nta kintu na kimwe novuga ngo nokora ariko Imana izobikora hama umuryango tuwusubize ruguru ku mugatumba hama bumvise nta amen amashimeshe Imana iri ku kazi dukomera amashi umwami Yesu haleluya reka tuzamura icubahiro c'Imana amen haleluya je ndashaka nshimire Imana ubwa mbere yaciye ku mufasha wanje nkaza hano muri repentance mumfashe tuyikomera amashi menshi cyane amen kandi n'umufasha wanje ndamwemereye ko nzomuhaga akado keza kabisa nzobikora kuko ngeze hano nahabonye ikiganza ciza haleluya ikigira kabiri ngira ntere intege abantu mudatanga icicumi haleluya jewe muri iyi ndwi nari ku kazi mungiye muri buno buzu bw'ubwiherero tuba dufise ubu busanzwe nyene kubera nubwo twiyubakira tuba turi ku kazi turaheza hama tugataha je ndibukambwira Imana ati Imana mahera yanje je ko ndagutangira icicumi sinze mbona ihera ryanje ritakara haleluya ngezeyo ingodo je kenshi ingodo uko ndabikora ingodo irafise akumba kamamwe amahera y'icicumi kubwa je naho twahuruka amasenkani mire ndazi ko bitanu nca ndokezayo uwo mwanya nyene ntarana yajya rero ico gihe harimo n'amahera y'icicumi ingodo iratibuka sinabibona iregera ku muntu ndabibona cyane ibuka ijambo navuze ndavuga ati Mana ntayo nkorako nikorokerayo
Jesse nzoba ntanga icicumi iragumaho neza na neza ndayitora nitonze amahera yanje ndayagarura kandi harimo amahera. Kigira gatatu nshimira Imana, ndashimira Imana ko yangiriye neza ikandinda accident. Rero Imana ibahezagiye. Amashi menshi ku Mwami Yesu. Abantu batanga icicumi Imana yo mu ijuru izorushiza kurinda ivyabo. Yesu ashimwe cyane. Ndabingize dukomera amashimana. Nongeye kwa Imana. Yewe shitse ngaha ashima ko naje ngaha afise amarira. Muga uwo mpagaze ngaha afise umunezero. Je ndashimiye cyane umuntu akora kuri farumasi yemeye yakoreshwe n'Imana iramwemeza kunzana nga muri iki kibanza. Yariko aradandaza imiti. Yatanze imiti muri farumasi asengera ngaha arambwira ati none wewe ko ukuguru kwawe wanyoye imiti wama umushorera ntiyanezerwa nuko ndamushorera ababazwa nuko ikibazo cyawe kidahera aca kuzana hano aca nzana ngaha anzanye ngaha rero we uranyemerera ku munsi wa kabiri muranyakira mu biro ndakubwira ikibazo mfise umbwira ati ico ni ikibazo gito ambwira ikibazo gito bugarazi buremere mfise bw'ingwara hama kugeza iyi saha magaze ngaha umenga nikwigeze kugwara uko kuguru hama hariho ikindi shima ku munsi wa Mungu Jemerisi yaravuze ati hariho ikimazi umuntu ashobora gutanga cya déplacement y'Imana nukuri ayo mahera yaramahera nkesha mu buzima mu muryango wanje azana intebe 10 aha ku gicaniro jewe nabaye wa gatanu ndaza kuyicara kandi nza numva umenga ni ibintu bidasanzwe ayo mahera ndayarondera ku munsi wa kane buca ndungi ku mudamu ruguru kwa gatanu ndavyibuka uyazanye n'umuryango n'abana bose ndagusaba sintumenyerewe ku munsi wa kane ndagusaba umubonano uranyemera ngo ndagikora ndaza ngashika nga saa 10 urambwira ngo nacerewe ku mutima nikizinda kubonye hama ndarindirira rero ko urasenga urambaza ngo we nibiki ngaha mbarira ivy'Imana yakoze ibindi byose ndavyibuka bashitse warambwiye ndakubwira ikibazo cy'abana banje bariko barareka kwiga batabuze uburyo urambwira ati ndabasengera uwo mwana yagira he w'icumi mwana mukobwa yagira umwana agira katatu mu batamashuri hama ubu istatiko turavugana ubu ariko ariga mu Rutana iyo uramurondera ishuri naratangaye kubona umwana ambwiye ati papa buca ngenda impapuro ndazifise ndumva yamasengesho ku wa kane arakoze nje ngare nemeranya nuko hirya yejo wavuze ati ku munsi wa Mungu ati ikimazi giherekeza imitwaro 3 ico kimazi najara kiza ico nabwirijwe na muhemuyera mu mutima mu mwanya muragitanga imitwarire hajya turaza gutanga umwanya mu gishireho ababizanye kintu niyemeje ikintu nje kwemeza abantu basengera ngaha nukuri ndemera neza ntakekeranya ko ukorana n'Imana yo mwijuru kuko nta kintu nakimurambwira je ntarabona kuza bwanjye isanda nezerewe iwe amuvuze ushima kwanje Imana ibahezagire amen ibintu byose nakubwiye wagiye ubibona uyu munsi ibintu ndababwira mugiye kubibona dukomera amashimana ndashimira Imana cyane yanyongeye ubuzima vuga ivy'Imana yakoze mu bubangutsi umunota umwe mu minota 5 nzoba mpejeje urengeje ncangenda amezi 3 visi igitero cy'umugongo uwo mugongo barawusengera ukanka guhera ariko maze kuza ngaha nkatanga ikimazi bakansengera nkava mu kibanza nari ndimwo nkimuka kwimuka kwanje kwabaye intahe ikomeye cyane Imana icingiza ico gitero cy'umugongo ubu mugongo warakiza umeze amashi menshi ku Mwami wacu Yesu nanje ndashima Imana mu ndweze naragwaje umwana aragwara ndaje kwa muganga baramubura ingwara ndagenda kumupimisha ishano bararitora ndagura imiti ndayimuhaye biranka bimaze kwanka ku munsi wa gatatu ku mugoroba nko mu masaa moya haca haza umuntu yicara inyuma y'inzu munsi y'idirisha hama uwo muntu arahaguma ahagumye je ndagira amakenga munyuma ndatelefona Elize ndamubura maze kumubura wa muntu acaravaho acayungururiza musi y'urupangu sohotse nkasukuje ndamubona wa muntu ariko aravuga ibintu aguma avuga ibintu ndamaze we kuri ngaho nibiki ngo je ndi ngaha nyene ngo ndiko ndikonegita kumva umwana ari mu nzu umwana ararembye munyuma cyo ndatelefona yariko yikonekta na shetani yikonekta kuzimu yikonekta n'abadaimoni
mu nyuma cyenda telefone umukozi w'Imana Elize ndamubwira ati sengera amazi namubwiye icyo cyonyene hasengeye amazi umwana cyanda yamwanguma ndayamwoza ndashima Imana umwana yarakize amashi menshi ku mwami Yesu ndashima Imana narifise ibintu binjya mu mutwe sinida kubidondagura kuko nubandi kuntwara umwanya umukozi w'Imana Apotre aravuga ati hari abantu bafise ibintu bajya mu mutwe ukamengo bosara ndashima Imana ko ivyo ndabifise byarakize hari nibindi ibi bintu nabivuze kuri radio kuwa gatandatu mu ijoro windwi heze ndavyibuka navuze ati uyu munsi ari hano ndi ngaha kuri radio hari umuntu afise ibintu biriko biramujya mu mutwe kandi naravuze ati umwanya nyene ndamusengeye ntibisubira byaciye bihera amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo ikindi shima Imana hari n'ibintu byaguma byiruka hejuru mu iprafo bikiruka bikaguma byiruka ngira ngo ijoro ryose twararyama ibyo byaraheze ujya munsi nyene narabivuze ntibyagarutse kandi ntibiragaruka amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo ikindi shima Imana ndiko ndihuta nkoresha umwanya ku munsi wejo nukuri ndashima Imana cyane nukuri Apotre Imana iguhezagire jewe no munsi sinari fise imigambi yo kuba hano ariko sije nabonye burakeye haleluya amen jewe ejo nararyamye mu gatondo mbona inzozi mbona ndi ruguru mbona ndiko ndamanuka hano mu mwonga nkabona inzoka iri mu mazi iri kigwana n'igikere biragwana ndiko ndabiraba bica binarukiyemwo bica binjamwo ino nayibona mu nzozi hanyuma maze kugera ngaho ndabwira umutware je nukuri ndose nabi kwa kabiri ndoja kwa Apotre ansengera umutware ambwira ati senga ubonye inzozi tusenga ndasenga nyene bisanzwe ejo ku mugoroba umuyaga nk'uburatsi uracika ndi mu nzu ca ndasohoka kugira ngo nje kugura ibuji ku ibutike kugira mu nzu habone burya nkonyoye nk'uku aho nohonyeye ku nzoka nzambona inzoka irahagaze nk'uku Yesu nashimwe ndahamagara umama twabana ngo nabare wa mumama ho kuzana waca yiruka mu nzu nta numwe yarahari mu rupangu ndavuga ati nega mana bigenda gute ariko ndavuga ati zini zandoze Imana yanyereka ndavuga ati mu izina rya Yesu nca ndahamagara umwana wanje ndamutemagana nzanira inkona araza arayitora inkoni ndayica inzoka jenyene ndayiyicira ndayiturira maze kuyiturira aho nyene icasubiranye mu nzu gutora amahera kugira bikunde mbandanye ku ibutike kugura yabuji burya ngeze ku muryango wa porotaye sohotse sasanga igikere naco inyuma ya porotaye Yesu nashimwe haleluya sanze ca gikere inyuma ya porotaye fatibuye kugira ndagitere kugira kigende kimbise ndengane maze kugitera kubuye kiranka kuva ndatera kiranka kivana mugaye cyane bukazanzozi nabona yuko nabona inzoka ikigwana n'igikere mu mazi binyinjiramwo ndavuga ati ndiko ngwana nabi cyamvuga ati reka nora amabuye ndacice kuko n'inzoka ndahejeje kuyica reka nico gikere ndacice cyanora amabuye ndacica ndagihondagura ndabyica nukuri ndashima Imana ko uyu munsi nkiriho nkivuga nukuri ijambo umukozi w'Imana yigishije je ryarankozeko kuko urumva ko hari abari bareretse ko mfa nka Paulo ariko ndashima Imana ko nkiriho abumvise ejo mwijoro wari kuri radio ego naciye telefone namutelefone umukozi w'Imana jewe sinavuze ngo hari umuntu yabonye inzoka kandi nukuyica yayishe ntimwari kuri radio nukuri naye igihe wayica je niho narindi oya ndavuga ati uyo muntu ntasibe kandi nubari karankurikira ejo nyene mu masaha indwi y'ijoro ndiko ndigisha iyo nzoka sinari nayivuze nkavuga ati n'uyo muntu mbere yayishe yapfuye iyo nzoka niyo nzoka yarapfuye byose narabyishe gupfa kw'iyo nzoka no kuyibona kw'iyo nzoka niko gukira kwawe tuduze icyubahiro cy'umwami wacu Yesu hari abantu mutariko murakurikirana radio ku munsi wa gatandatu dufise ubuhanuzi kuri radio tuvuge kibiriraho kandi ibintu bica biba uwo mwanya nyene Imana tuyidugirize icyubahiro Imana iragahora ku ngoma kandi na hano hari abantu baje hano nahanuriye canke navuze ibitari kuri radio ibitari bike kuri radio ndabizi bari hano abari hano nabibabwiye kuri radio haleluya amen Yesu nashimwe hanyuma nanje ku mazina yanje nitwa Ndayikengurukiye Julienne mba mu Kabezi numvise ikiganiro ku radio hari umunsi wo kuwa Mungu muri iyo minsi nanje sinavuga namaze amezi abiri ntavuga we niwe waje uri kiragi ku wa kabiri ego nukuri kw'Imana ego haleluya
imihogo yari yarafatanye ndaja ku badogiteri biranka mugamaze kumviriza ayo mashengesho bavugira ku radio ndavuga ati naje ahantu ndakwiye kwashika kuwa kabiri naraje ndashika baransengera eka gose barakovya ndava ngaho mvuga hanyuma ndataha ndashika muhira mbuga kwa gatatu mwijoro byongera biragaruka biraniga neza imihogo iratatana sinasubira kuvuga ndavuga ati mana none kwejo navuga none nuno munsi birasubiye kwa nkako mvuga kweli ndavuga ati ejo kuwa kane kuko umukozi yari yambwiye ati kuwa kane saa 9 uzogaruke mbwa nkiyumvira yomva ni n'amabisi ngene nosubira inyuma ndavuga ati mana ufashe unshira inzira ndonke bisi shikeyo naraje turasenga mugana avuye ngaha amasengesho adaheze navuye ngaha 11 kwera iyo naja nashitse muri ville sa 6 mugasha mva ngaho ya mihogo irabohotse ndavuga kugera n'iyi saha amashimeshi ku mwami wacu Yesu amen akandi modugiriza icyubahiro cy'umwami Yesu umuntu atavuga na buhoro nta nijwi none uyu munsi Imana yamusubije ijwi tera haleluya Yesu nashimwe amen mpagaze ngaha shimira Imana ubugira kandi shimira Imana ubugira kandi yo ku munsi wa kane uwo munsi sindawibuka mu masengesho yo kuwa kane umukozi w'Imana yarizavuze ati umuntu afise umurozi yamuzengereje namuniga mu kimenyetso cyo kwizera ndavuga ati hari umurozi yatumye mama nyanka anyirukana nja kuyerera ndasubira ndavuga ati Mana niba utabara ndakwinginze uyu murozi umwice ndashimiye Imana naje mu gatondo bavuga ko bagiye kumuvuba Imana nishimye ndashimiye Imana ubugira kandi ndashimiye Imana amasengesho yapfuye bamuhombye ndashimiye Imana bamuhambye n'umurozi wa mu Kirundo yitwa igendere message ya irakwiriye akamana ya ahavazuka Haleluya. Nanya shimira Imana, mbaze gushimira Imana ariko mwebwe nta kantu mwumvise. Mwe ntimwakumvise neza. Mukozi w'Imana yavuze ati umuntu afise umurozi yamuzengereje namunike. Acaja ko nawe aramuniga mwisi y'imhembe. None wowe ntiyahora muniga. Nanya mbaze gushimira Imana yashikanye ngaho ino munsi kuko nibe cyashoje gushika ngaha. Ariko mukurikirane naye. Kurikirane nahe ni iraryoshe. Hama ivyo Imana yankoreye nari maze imisi ndi mu mbohero ya shetani. Mu kazi narimo turi kumwe n'abakozi banje twaragwara uko indwi iheze ku munsi hagwaye umwe bukeye hafatwa uyundi. Aho kwezi kurahera turabura ukuntu twivuza turaja no mu bitaro tugiye mu bitaro barabura ingwara ndabura uko nifata ubu rero warakize maze kubajana kwa muganga babuze ingwara aho batari kandi haje umukozi w'Imana umwe bati ngo ndabeka ahantu babasengera cyabazana ngaha muri Repentance twe tuva mu Kanyosha tuje ngahaye baransengera basengeye ahoye vuga ko wakize canke ukigwaye mbandanye ahoye badusenge bansengeje kwanje nari ndevye cyane twarakize amashi ku mwami Yesu iyo irahagije mon frère ngomba mpagarike umunota Haleluya amen nanje mpagaze ngaha nshima Imana ndashima Imana ko nashitse ngaha ntafise gahunda yo kubatizwa ariko nkaba narabatijwe ndashima Imana kandi ko yankijije abadayimoni batuma nisambanya ndashima Imana kandi ko yankijije abadayimoni bansambanya mwijoro ndashima Imana kandi ko hari umumama twahuriye muri quartier agwaye amenyo imisaya yaravyimbye yarivugije vyarase cyanibuka ko mfise amazi aheza agiye nakuye ngaha ku rusengero nca ndayamuha mu misi 3 duhura
ahantu ariko aragurira imisigati yarakize yo guhekenya ahekenya abumvise ntaye yanje Imana ibahezagire amen iyo ntahe niyo Haleluya. Amen. Naje nagera nshimira Imana hano ibyizangiriye. Shitse ngaha naragwanya urugamba rudasanzwe. Aho nabo baranyanka ariko Imana yarancira inzira ndaza gusenga. Ikindi nagera nshimira Imana yarampuje n'umuntu aranyambika kuva nshika ngaha sindegera nigura impuzu Yesu nashima. Amashimeshi ku mwami Yesu. Haleluya. Amen. Nashukuru Mungu aliyonifikisha hapa mahali. Yarashima Imana yamushikanye hano. Amaze gushika hano. Nimekuwa nimetembea katika kanisa nyingi. Yari yaratembereye mu mashengero menshi. Ariko ntiyari bwabone gukira. Lakini nimefika hapa nimeona mkono wa Mungu. Ariko amaze gushika hano yabonye ukuboko kw'Imana. Umukozi w'Imana yaransengeye ndashima Imana. Ahantu hari Imana. Umuntu ashitse hano ahabonera ubutabazi bwihuse. Nashukuru Mungu kwamba wanadamu ni wanadamu lakini Mungu anafanya. Arashima Imana ko abana b'abantu ari abantu, abantu ari abana b'abantu, ariko Imana yo ikora ibitangaza bikomeye cyane. Amashi ku mwami Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Nanje ndashima Imana iyo ntabona la repentance mba narapfuye kubera je ninjiye ngaha bitakunda nuko noja mwibarabara ngiye mwibarabara numva ikintu kinsunurira mu modoka cyangwa turiko turayaga n'abantu ukamega no mucumita uwo muntu ariko Imana yarampinduriye amateka kubera amasengesho yo ngaha byagiye birahera naraja kuryama nkumva ibintu bikwega umutima ariko ubu byaraheze ubu ndashima Imana Imana ibahezagira ibongera amashi ku mwami wacu Yesu. Yesu nashimwe. Amen. Nanje mpagaze ngaha nshimira Imana ku byiza yarayinkoreye. Jewe ku munsi wa kabiri windi wiheze nari naje ngaha ku wa kane windi yari iheze. Pasiteri ngira arabyibuka naraje kumusezera kugira ngo agenda nsengeye nduga ruguru kuko iyo ngiye yomererwa nabi. Burya rero bimaze kumera uko hageze ku munsi wa kabiri ndavyuka kare cyane kugira ngo ngende kuraba yuko noronka imodoka ishikana yo kare hari imodoka ikorera yo ku Gatumba. Burya ndavyuka ndagenda muri dushe koga siga ndabwiye umwana nti burya vyuka tugende ntihakiri kare. Burya umwana ntiyabyoroheje burya je naragiye ngira mbangu ndanyarutsa maze kunyarutsa rero barira ivy'Imana yakoze nyoko. Ico Imana yakoze urabona jewe nagiye numva ntanguye kuzererwa mu mutwe kwa kundi numva bitanguye kwanka urudarura kakamara urandenga ibisonga biragira ncandagwa hasi imbere aho nari nicaye ku ntebe. Burya rero umwana namugize nteraga burya byuka birakomeye ngo ya mama ndeka mbanze nsinzire gato yinumva ndushe ariko burya akigiye kubyuka asanga ibintu bigira biyaga